Nous avons déjà entendu des paroles. turamaze kumva amajambo y'igiciro. On pourrait s'arrêter sur chaque verset, Twoshoboye guhagarara ku murongo umwe wose tukawinjiramwo chaque pensée, mu cyumviro cyose réfléchir tukaciyumvirako, et demander Seigneur hanyuma tukasaba tuti mwami à me dire ufise icyo ugomba kumbwira uno munsi par ta parole. biciye mu ijambo À ryawe. l'époque, Mu gihe umucunguzi yabwira abigishwa biwe uno munsi il nous parle à nous. abwira twebwe jewe kandi abwira wewe. Aujourd'hui, c'est Uno munsi ni twebwe chargé d'exécuter sa volonté. ni twebwe dushizweho gukora ukugomba kwiye mu bwami bwiwe. Ntibihagije ko tuvuga ibyo Imana yakoze Autrefois, kera. Dieu Imana aujourd'hui uno munsi ishaka faire valoir ses droits parmi son peuple, kwifatira uburenganzira bwayo mu bwoko bwayo, ironke ibyo itegerezwa mu bwoko bwayo, mu bwami bwayo. il veut pouvoir appeler Igomba guhamagara, igomba gutuma, igomba gukora, igomba kugaragara, igomba guhamagara kandi abanyuma mu bwami bwayo se faire connaître. yigaragaze, ibiyereke. Il est dit ici, Havuzwe hano Luc 10, muri Luka 10 umurongo wa mbere, Luka 10 umurongo wa mbere. les autres disciples. Mu nyuma y'ivyo umwami Yesu atoranya abandi 70. De nouveau appelé Yari yamaze guhamagara 12, ubu rero ahamagaye 70, kandi yamye ahamagara benshi abatuma, kandi abo yatumye gutangaza ijambo ryiwe birahambaye. Ico nico gisabwa, umwe wese accompli asohoza le mandat qui lui a été igikorwa ico yajejwe. Ndagomba kuvuga qu'en aucun cas ko nta gihe na kimwe dukeneye ibyo twokwibaza ngo tuvuge ikintu icyo ari cyo cyose canke ko ari we wese hano hantu. Oya, communauté religieuse et umugwi wose wo gusenga, imigwi yidegembya, communauté ou assemblée, amadini canke amakoraniro l'église de yihagira, yibwira ngo n'amashengero y'umwami akavuga ngo bakora mu izina ry'umwami. Ariko rero dutegerezwa kwemera kugereranya by'ukuri hamwe n'amajambo y'Imana. il faut Birakwiye yuko rero dushobora kuraba ibisabwa mu byanditswe vyera. Ishengero ry'umwami uno munsi ritegerezwa kuba neza neza nk'uko ryari ku ntango, elle n'est pas soumise ntirigabwa n'ibihe, ntirishobora guhinduka. Byose bigomba kuguma nk'uko Imana instaurée. yabishizeho. Turavuga mu buryo budasanzwe ino minsi iyi yo kubaka inzu y'Imana, y'Imana nzima, atari gusa ukubaka inyubako y'umugwi w'amadini, ariko ukubaka ishengero ry'umwami, babandi bamwe bazoguma bahagaze imbere yiwe igihe azogarukira, ni bamwe bazohagarara imbere yiwe. Ivyo nivyo bituraje ishinga. Amina, niyo ntumbero yacu, kuba turi kumwe n'umwami, kuzoba turi kumwe nawe. Nico gituma dukeneye intakuka. Iyo ntakuka ntishobora kuba ibyo abantu bavuga ku isi. Turabifise, turazi twese mu burongozi, mu bihe hari uburongozi butandukanye bwinshi. Ninde afise ukuri, ninde twokwizera, ninde twokwizigira, ariko by'ukuri gusa Imana yonyene n'ijambo ryayo niyo twokwiyegurira, ntitwokwizigira abantu abo umwami ubwiwe yahamagaye. Ibavuga ko nk'uko mwene data Schmidt amaze kubivuga guhera ku murongo wa 16, Luka 10 murongo wa 16, ngo ubumva azoba anyumviye, uzoba ashibura azoba ashibuye, ariko ushibuye aba ashibuye uwantumye.
Luka 10 umurongo wa 16 une déclaration très puissante. ni amajambo atangaza akomeye guhera igihe umwami yahamagaye umuntu À l'homme ubwo rero ntabwo tuba dufitaniye ikibazo n'uwo muntu appelé. ariko nibijanye n'umwami aba yamuhamagaye kera abigishwa baciye bagenda Mandaté batumwe bahawe igikorwa avec une procuration. bafise uburenganzira bwo gutangaza ubwami bw'Imana ngo bavuge ijambo ry'Imana baribwire abandi mu buryo buhata bavuge ngo ubwami bw'Imana bwabegereye Non seulement atari gusa mais ngo dans ce passage biblique, buri hagufi ici dans hano la 10e ku murongo canke mu gice ca nyuma c'umurongo w'icenda Luka 10 umurongo w'icenda de Dieu s'est approché de vous. Luc 10 verset ngo ubwami bw'Imana burabegereye atari muri rusange ngo ubwami bw'Imana buri hagufi ariko approché bwamaze kubegera vous est annoncé. mwabutangarijwe ubu murashobora kwinjiramwo C'est bien de cela qu'il ni s'agit. ivyo rero ari vyo uno munsi En général, muri rusange c'est également écrit kandi dans biranditswe hano mu bundi butumwa il dit bwiza que le royaume de Dieu, havuga ngo ubwami bw'Imana bwarabegereye il s'est approché hano de vous, c'est écrit, approché bwegereye mwebwe ni bande de ceux abo qui ont entendu bumvise ijambo ry'umwami mu kanwa ka ba bandi abo yahamagaye abo yatumye abo yahaye uburenganzira abo abarose uburenganzira ubwami bw'Imana bwari bwaje kuri bo bwari hafi yabo Nous sommes convaincus dufita ubushizi bw'amanga yuko umwami bâtit son église. ariko yubaka ishengero ryiwe nibyo dusoma muri Matayo mu 16, gice ca 16 bien connu, imirongo izwi neza lu abasomye ibyanditswe bera barazi neza par cœur. ku mutima Il est écrit dans Matthieu 16. handitswe muri Matayo 16 Matthieu 16, Matayo 16 verset 18. umurongo wa 18 Matthieu 16, verset 18. Et 18. maintenant, moi aussi, nanjye ndakubwira y'ukuri Petero et sur cette kandi kuri urwo rutare bâtirai zo kubaka ko ishengero ryanje les portes kandi amarembo du séjour des y'ikuzimu morts, du séjour des ntazorishobora prévaudront pas contre ntazorunyiganyiza non pas sur atari kuri Petero oya ahubwo icyo gitandara guhishurirwa Yesu Kristo niwe gitandara cy'agakiza ni kuri we niho natwe ubwacu niho twubatswe pour devenir une kugira ngo tube inzu y'imvemu kugira ngo dushobore gusenga Imana mu buryo bugororotse aravuga ati zo kubaka ishengero ryanje aho umwami ashobora kuvuga aho ashobora gukora aho ashobora kugaragara aho ashobora ijambo ryiwe ryumvikana rikizerwa abantu binjizwamwo aho niho binjizwa mu bwami mu ishengero ryiwe amina atari mu bwami atari mu ikoraniro cyangwa mu ishengero ariko mu bwami bwiwe mu ishengero ryiwe bakaronka umugabane w'ibyo Imana ikora tumaze kubona igice kinini ejo nasomye mu butumwa bwiza bwa mwene data Branham yuko Imana by'ukuri yakoresheje mwene data mu buryo budasanzwe mu gihe cyacu turazi yuko iyo umuntu by'ukuri yatumwe n'Imana tugomba kumwumva abantu bose b'Imana bazobibona bazohamagagwa mu mitima yabo bazokogwako bazokwegwa na mpemu w'Imana amina nivyo by'ubwiza atari atari ukwemezwa n'abantu ariko gukwegwa na mpemu igikorwa c'Imana mu mutima w'umuntu byo tumarira iki
une grande assemblée. ikoraniro rinini cyane Dieu n'a pas pu imana itaryubatse itarishinze iyo abantu bari muri ryo badashyitse ku ntumbero nicyo gituma avec l'aide de Dieu. hamwe n'ubufasha bw'imana Nous sommes donnés pour Dieu nous a donné imana yaduhaye igikorwa yaduhaye ibango ryo kwishura parole. ijambo ryayo Nous y conformer ngo afin twiyuzuze n'iryo jambo dushobore guhagarara imbere yayo car kuko le ciel et la terre ijuru n'isi bizohindurwa ariko ijambo ryiwe rizokwamaho pour l'éternité. ibihe bidashira Hier nous avons ejo twarasomye de 1 muri Corinthiens korinto ba mbere 12 ce chapitre muri ico l'apôtre kigabane donne intumwa des pawulo instructions itanga amategeko l'église ku ishengero et il nous est rapporté à de bitubwira nombreux endroits mu bice byinshi ingene ishengero rimeze ryo mu isezerano rishasha quel est le mandat mbega donné, igikorwa imana yahaye ishengero ibiriko biba muri ryo et je pense ndibaza qu'il est important yuko bihambaye de considérer cela yo kubona ivyo pour que kugira ngo notre foi ukwizera kwacu gushobore kuzuzwamo ubuzima na mpwemu w'imana puisse être rempli de vie gushobore kuzuzwa ubuzima na mpwemu w'imana qu'un seul but ugutangaza ijambo ry'imana bifise intumbero imwe ni ukugira ngo biduhuze n'imana bitwuzuze n'imana pour qu'il kugira ngo ashobore gukora imana ishobora kugaragara gusa aho abantu bemeye bagahuzwa bakuzuzwa n'amajambo yiwe conformité bakuzuza mpwemu w'imana azokora iminsi yose gusa bihuye n'ijambo ry'imana peut en être nta kundi bishobora kuba byogenda hamwe n'imana hano dans 1 mu Corinthiens bikorinto ba mbere 12 le verset 12 umurongo wa 12 uravuga umurongo wa 12 ngo kuko umubiri ari umwe mais qu'il a plusieurs ukagira ingingo nyinshi et que tous les membres du corps kandi ingingo z'umubiri zose n'aho ari nyinshi ari umubiri umwe niko na Kristo ari car c'est par kuko muri muhemu umwe que nous avons tous twese ariho été unis twabatijwe ngo tube umubiri umwe par le baptême. ku mubatizo Soyons juifs naho boba abayuda canke abagiriki naho boba abagurano canke abidegembya kandi twese twanyweshejwe mpemu umwe amen peut-être d'abord kumbure jusqu'ici. tube tugejeje hano Deux termes ont été mentionnés. ibintu bibiri vyavuzwe hano Premièrement, bwa mbere par un baptême. kubwo Et umubatizo deuxièmement, ubwa kabiri par un esprit. kubwa mpemu Et en effet, selon la parole mu de Dieu, by'ukuri bihuye n'ijambo ry'umwami hari ukwizera kumwe n'umubatizo umwe se lise dans la parole. ibyo bibiri tubibona mu ijambo ry'imana niho tubisoma Nous pouvons ouvrir à turashobora le chapitre 4, kugurura igice cya kane cy'abayefeso où il est écrit ahanditswe ku murongo wa gatanu abayefeso kane murongo wa gatanu Seigneur, une seule foi, un seul baptême. ukwami umwami umwe ukwizera kumwe umubatizo umwe Ce qui est au-dessus. umurongo wa gatandatu n'imana imwe niyo data wa twese asumba bose akoresha bose ari muri bose Un seul Seigneur. umwami umwe ukwizera kumwe n'umubatizo umwe uno munsi Il y a différents. hariho imyizerere itandukanye imibatizo itandukanye Chacun fait umwe wese ce qu'il veut. akora ibyo agombye Avec Dieu, hamwe n'imana ntibishoboka Dieu imana ifise umugambi dans ce plan, uwo mugambi w'imana uwo imana yashize mu ijambo ryayo veut exister. abagomba bose kubaho no kuzoguma bahagaze imbere y'imana bagomba guca bugufi kuko imana ntizoca ihindura ibyiyumviro ngo ice yiyuzuza n'ibyo abantu bubatse oya oya umuntu agomba kuba ahuje n'imana ategezwa kuvuga ego
ku majambo y'Imana birakwiye by'ukuri yuko qu'un seul haba umwami umwe aganza kuri twebwe kugira ngo umwami umwe autorité agire ububasha kuri twebwe. Amina. Ukwizera kumwe aba ariko kuturongora, ni ukuvuga ukwizera nk'uko ibyanditswe bibitubwira. Hanyuma umubatizo umwe. No munsi et nous le savons, turabizi twese on baptise de barabatiza mu buryo ubu n'ubu butandukanye façon chez les hommes. mu bantu. Il y a donc toujours une diversité Iminsi yose hama hariho ibintu bitandukanye muri byose. chez Dieu. Ku Mana hamwe n'Imana hari ikintu kimwe gusa, ariko ico kintu c'Imana nico kigororotse, nico kandi c'akamaro. Si ibintu byinshi bishobora kuba biri imbere y'amaso yacu, oya, ikintu kimwe gusa Imana yagenye C'est mu majambo yayo. Verset 5. Murongo wa gatandatu, umwami umwe, Un seul baptême. Umu- Verset 6, un seul. umwami umwe, ukwizera kumwe, umubatizo umwe. Au-dessus de tous, Kandi gatandatu, n'Imana imwe niyo data wa twese isumba bose, akoresha bose, ari muri bose. Mbega si iby'igiciro? Mbega si byiza cyane? Turashobora kwiharura muri uno mugwi tukavuga tuti ari hejuru yacu, ari muri twebwe, kandi ari hagati yacu. Amina. By'ukuri burundu turi munsi y'ububasha bw'Imana. Twatahuye yuko ari umwami umwe, ko hariho umubatizo umwe, ko hariho ukwizera kumwe. la foi Ukwizera en Dieu, mu Mana. le Seigneur, Umwami ordonné et wategetse agashinga ibyo bintu byose. Reka tugaruke muri ano majambo la lettre mu cete c'Abikorinto. par un seul esprit. Ku bwa mpwemu umwe, C'est par un seul ni ku bwa mpwemu umwe. Abikorinto ba mbere 12 umurongo wa 13. le baptême. Kuko muri mwemu umwe twese ariho twabatijwe ngo tube mu mubiri umwe, atari mu mazi, atari amama atatu bajojotoreje ku mwana ku ruyoya. Oya, Abikorinto ba mbere 13. Kuko muri mwemu umwe twese ariho twabatijwe ngo tube umubiri umwe. Et alors, Aho rero twese twanyweshejwe muri mwemu umwe. nous voyons déjà de quoi Turamaze kubona ibyo ari byo hano, non pas de atari ibyo abantu bariko barakora, ariko ibyo Imana ikora ikoresheje mpemu wayo son âme. mu bugingo bwawe no mu bugingo bwanje. Ibikorwa by'abantu ntibihagije mu bwami Nous bw'Imana. avons besoin Turakeneye ibikorwa de cette bya mpemu yera. Amina. Ivyo nivyo ari byo, ibyo by'igiciro. Dutegerezwa gukorwako, gufatwa na mpemu w'Imana. le verset 14. Murongo wa 14 uravuga ngo hano, Le verset 14. Le corps Cumi na- aussi n'est pas umubiri d'un seul membre. umubiri si urugingo rumwe, Mais ariko ni nyinshi. ensuite, ils Hanyuma sont énumérés l'un après hadondagurwa kimwe inyuma y'ikindi. Haravugwa ku murongo wa 12 20. na 20. Verset 19. Murongo wa 19 mu mbabarire 19 na 20. Tout n'était qu'un seul. Kandi iyo zose ziba urugingo rumwe, umubiri wabaye hehe? Ariko noneho tugize umubiri w'umwami, ishengero ry'Imana nzima. Turashobora kuvuga tuti mwami nyongerako, ntutwongereko natwe Ce corps. kuri uwo mubiri. Ariko L'assemblage ugufatanywa bigomba gukorwa na mpemu munsi y'amajambo y'Imana. Imana iraterateranya, irunga. Imana iriko irarema uwo mubiri, kandi si urugingo rumwe, ariko ni ingingo nyinshi un seul zigize umubiri umwe, ni ukuvuga umubiri w'umwami. et le corps du Seigneur Kandi umubiri w'umwami doit être un corps. ugomba kuba umubiri muzima. Christ est Kristo wazutse d'entre les morts. mu bapfuye Il est vivant. kandi ni muzima. Il ne vit qu'en ceux. Aba muri ba bandi bakiriye ubugingo bushasha bw'Imana. C'est pourquoi notre Nico gituma umwami wacu ne pourra jamais s'associer atazigera yifatanya
n'imikorere y'amadini yapfuye, kuko byose ibikorwa n'umuntu n'urupfu, byose ibintu byose byaremwe n'Imana bifise ubuzima. Mbere no mu byaremwe igiti cyose, igiterwa cyose, ego igiti kinini cyose gifise ubuzima kubera cyaremwe n'Imana. Ni kangahe umuntu ubu yabaye icyaremwe gisha muri Kristo, yakiriye ubuzima bushasha bw'Imana, kandi azobatizwa muri mpwemu kugira ngo agire umubiri muzima w'umwami, afatanywe na mpwemu kugira ngo abe muri uwo mubiri umuzima w'umwami. Kristo niwe mutwe, igihe ingingo zose zizoba zafatanijwe duca dukoreshwa, natwe turashobora gukora igikorwa, kurangura igikorwa yatujeje. Nico tugomba, twokwifuje ko muri bino bihe bya nyuma by'ubuntu bishitse ku mpera, ngo irindi rimwe twoba ivyabona, kugira ngo ibikorwa by'intumwa bimwe byariho ku ntango bisubire bikoreka ku mpera. Uko rero bigaragazwe ko Yesu Kristo uko yarareje ariko ari no munsi, kandi ko ariko ari ibihe bidashira. Amina. Hano si inkomezi zawe n'izanje isi zo zikenewe, ariko ukwizera kwawe n'ukwizera kwanje. Amina. Ukumvira kwawe n'ukumvira kwanje, ukwiyegura kwawe n'ukwiyegura kwanje. Tukegurira Imana n'ijambo ryayo kugira ngo ishobore gusohoza hamwe iciye muri twebwe ibyo yigeneye gukora. Amina. Aleluya. Inkomezi z'umuntu nta kibanza zifise mu bwami bw'Imana. Hakenewe yaba ari inkomezi z'umuntu iyo igihe umwami Yesu yatuma bamwe 70 yarabatumye abaha amategeko atumbereye ku byo bategezwa gukora, bakoze ku bw'itegeko ry'umwami uwari yabatumye. Uko niko abo bose ubu abo umwami by'ukuri ahamagara, abo atuma bakora gutyo mu izina ryiwe. Ariko iyo bumva ijambo ryiwe, kwijwi ry'ijambo ryiwe, abantu bahamagarwa ngo basohoke, ngo binjire mu bwami bw'Imana ubwo babazaniwe, kuko bizera. Umuntu wese yizera yakira ic'Imana yasezeranye. Amina. Imana ntishobora na rimwe gusubira ku ijambo ryayo n'impano zayo, iguma ku byo yavuze. Hano turashobora kuja kure tugasoma ku murongo wa 21. Ijisho ntiryoshobora kubarira ikiganza ngo ntaco umariye, cyangwa umutwe kubarira ibirenge ngo ntaco umariye. 22. Ariko birukundi rwose ingingo z'umubiri ziyumvirwa ko ari iz'intege nke inyuma y'izindi nizo zitohara. Turabona yuko ari urugingo rwose. Aho niho hanjemwo icyumviro cy'umuhanuzi Oseya, hari ijambo ngo kuba abarimwo. Mu gihe cyacu hariho abantu nabo bishiramwo hose, umuntu akaba akaja mu muhari wari wo wose. Ariko hamwe n'Imana ugomba kuba urugingo, yego ugomba kuba urimwo, ugomba kuba ufatanije. Yego by'ukuri ndibaza ko ari Amosi 7 raba ibyo umuhanuzi avuga. Amosi 7, Amosi yishura Amatsiya ati, sindi umuhanuzi, sindi
adhérent d'une école de prophètes. sindi wo mu ishuri ry'abavugishwa ariko ndi umwungeri Élève des sycomores. ndi umurimyi w'isukoni 15 ariko umwami yankuye inyuma Et le Seigneur y'umukuku umwami yarantegetse arambwira ati nugende ubwire ubwoko bwanje bw'abisirayeli prophète. nk'umuhanuzi C'est maintenant 16 la parole du Seigneur. ati ubu rero umva ijambo ry'umwami L'Ancien Testament, mu guhera mu isezerano rya kera cet appel divin, dufise uwo muhamagaro w'imana imbere y'amaso yacu la rébellion ubugarariji hamwe n'umuhanuzi que c'était une rébellion en fait. we yari azi ko ari ukugarariza imana aho rero aca arigwanira avuga ati umviriza jewe sindi Un prophète. sindi umuhanuzi Je n'étais pas jewe sinari adhérent d'une école. sindi mu ishuri ry'abigishwa b'abahanuzi Dieu m'a fait sortir. imana yaransohoye yankuye inyuma y'intama Je n'ai pas eu de sycomore. Et qu'est-ce que c'était? Les gens ndi umurimyi abantu baribaza bati ng'umuntu qui se présentent. uje aje Il a la prétention. yibwira agomba kuvuga iki canke kiriya Et cet homme ariko uwo mugabo yarazi mu mutima wiwe que je serai aujourd'hui ngo là. uno musi nzoba ndi aho namye ndi Pas appelé. iyo imana itampamagara iyo itantuma iyo itampa itegeko mba nibereye hariya nyene acabwira uriya mwami rero ati Je ne suis en effet mu by'ukuri non genda umuntu qui cultive arima mûrier. isukoni ariko umwami M'a enlevé derrière yankuye inyuma troupeau. y'umukuku Il avait donc les deux. rero yari afise ibyo bibiri Il avait yari afise un verger de mûrier et il avait yari umurimyi yari afise byose yari umurimyi kandi yari umwungeri aravuga ati si jewe sorti de moi-même qui suis venu de moi-même. sinitegetse oya igikobango ryanje De ma vie. je narikoze mu buzima bwanje bwose narabikurikiye ati ubu rero Voici maintenant ehe ndaba ntumwe n'umwami venu de moi-même sinitegetse natumwe qui m'a sorti de mon domaine et reste Ni- placé dans son royaume. yankuye mu bintu byanje by'isi icishira mu bwami bwayo Mission divine yampaye itegeko devant les rois. imbere y'abami n'abandi bose ngo mvuge ibyo ntegerezwa kuvuga Il n'aurait eu qu'à ajouter Ya- foi à Matthias. yagomba kubwira Amatsiya ati niwe agomba kunigana n'umuntu bikore Avec le Seigneur, avec Dieu, bikore n'imana umwami iyo yampamagaye qui m'a envoyé ikaba yantumye kuko jewe nkora gusa ico yantumye ici. gukora hano Les gens abantu ont rarement compris igihe ces bakunze kumenya buhoro iyo imana ibarungikiye abahanuzi Ils les ont rejetés. barabirukanye Va-t'en d'ici. bati va hano À un message. nimba ufise ubutumwa bwo kuzana Ne le fais pas ici. ntubikore hano Car c'est une kuko résidence hano royale. naho ibwami hano Cela encore. kandi umwami aho w'abami mbega ntafise ububasha ku bami bose bo ku isi Sa parole ijambo ryiwe mbega ntiryari iry'ububasha mu birimba by'abami mbega imana Dieu établit et Dieu destitue. siyo ishyiraho abami ikabakuraho ijambo ry'imana si ryo ry'ububasha bw'imana kandi bufise ububasha kuri bose bagomba kubyumva ariko umuhanuzi Yesaya yandika neza mu gice cya 53 53 umurongo wa mbere ngo ninde yumvise iyi nkuru zacu ikiganza cy'uhoraho cyahishuriwe nde Homme, quand Dieu parle, iyo imana itubwiye twizere ibyo itubariye kuko nico idusaba ubu nico isaba kandi nawe nikigusaba yego nous pouvons turashoboye kwibaza mu mitima yacu qui est donc cet homme ngo uwo muntu none ni qui iki permet de nous ugomba kutubwira
Je pourrais presque jewe ntushobora la kuvuga même co chose kimwe que beaucoup l'ont dit kandi benshi à barabivuze travers les siècles, mu binjana les millénaires. no mu myaka ibihumbi ntidusohoka tuvuye mu ishuri ry'abahanuzi ntituza ntituri abahanuzi ariko ijambo ry'umwami twararihawe twararibwiwe ryaratuje ko nicyo gituma tugomba gutwara iryo jambo hanyuma tukarivuga tukaribwira abandi rero umwami igihe yatangaje igakora iryo tangazo ngo ubumva aranyumva ubakira azoba anyakiriye aho rero hariho uburemere bwinshi Luka 10:16 ngo ubanse azoba anyase imana yatumye intumwa zayo mu gitondo no ku mugoroba yabwiye abantu harahiriwe uwo muntu yashoboye guhishurirwa ko atari umuntu yizanye azanye gahunda yiwe ariko yuko uwamenye ibyo hano ngo umuntu ariko aravuga atumwe n'imana ku itegeko ry'imana hano ijambo ry'ububasha riratangajwe ni umwami niwe yihishuye bakundwa ingene dushobora kuba bashimira imana kuba twarabonye muri no minsi ya nyuma abantu abo imana ishobora gusubira kubwira bagaceceka bakaba biteguye kumva ico afise avuga hariho amahirwe abiri turashobora guhimbara imana canke tugahimbara abantu ibyo bibiri rimwe ntibishoboka amina canke tukagira guhimbagwa n'abantu canke guhimbaza imana igihe kimwe nari hano n'umuntu turavugana hanyuma arumviriza umwanya muremure ko sinari mfise umwanya muremure hanze aravuga ati wa mugabo Frank ndakubwire ibintu nk'uko biri ndagomba kubikora ubu aravuga ibintu byose twakoze n'abana bacu twabikoze gusa kugira ngo ntituruhishe inakuru kubera kuko twomenya inkurikizi iyo inakuruza yomenya yuko tudasubira kuja muri y'amasengesho ati byo mubabaza aho niho rero bafise guhitamwo kurondera guhimbaza inakuru canke kurondera guhimbaza imana canke gukora bakundwa mu buryo bw'umuntu twotahura ivyo ni isobanuro ni ibintu batanga urunganwe ku rundi imikorere zanemera hanyuma igihe rero ibintu bisenyutse hanyuma rero iyo ikintu gisenyutse hakaza umuyaga ukamanyura ubwato ibintu bica bihinduka hano mu muryango ku mpera iyo umuntu atanguye kugenda mu bwiza bw'imana biba ari byiza gusumba yuko hano ku isi byoba byiza hanyuma ku mpera ubuzima bwacu buheze hakaba akaga bakundwa urashobora kwiyumvira kw'ibyo bintu ariko by'ukuri ryari itangazo ry'ukuri rivuye mu mutima ntidukora ngo dukora ibyo byose kugira ngo duhimbaze abantu imana irondera abantu bashobora kuyihimbara bashobora kuronka amahirwe y'imana kandi uko icyo byo batwara byose ariko bibatwara ibimazi bibatwara ko abantu batabumva baba abahanuzi bo mu isezerano rya kera mwami wacu mbere na Yohana uwamwitangiye hanyuma intumwa
imana iminsi yose kandi yamye yibonera abantu lui abo ont fait confiance. abo yizigira. Mais à partir de là, ariko guhera aho ces gens n'ont plus abo bantu compris. Ils ont ntibatahurwa, commencé à nager batangura koga bagenda iyo amazi ava. dessus bord et une nouvelle vie avec Imigenzo yagiye yongerwa ko ariko ishyirwa ku ruhande, hanyuma ubuzima bw'imana buraza. Ikintu gikomeye niyo umuntu ava mu idini yinjira mu rindi, ibyo ntimukabikore, ntihagire ubikora. Umuntu ntiyateza gukora kuva mu idini ngo yinjire mu rindi dini hanyuma ngo ave hariya. Oya, twategerezwa gusohoka tukava muri ibyo byose tukinjira mu bwami bw'imana. c'est ce qu'on devrait faire. Ibyo ni byo twotegerejwe gukora, ntitwagomba guhindura idini ngaha na hariya. Oya, nimba tugomba kubikora Faire twotegerejwe kubikora neza. cela Ibyo peut être juste ntibishobora kuba ibigororotse mu buryo gusa, ni mu buryo Imana yabikoze, yabivuze mu ijambo ryayo. Nimwibaze mu gihe cy'umwami abasadukayo bahinduka bakaba abafarisayo, baba bavuye mu kintu cy'umuntu binjiye mu kindi kintu cy'umuntu, kandi ibyo nta n'umwe bifasha. non. Oya, Dieu nous Imana appelle. iraduhamagara, Mon royaume ubwami bwanje approché. ngo bwabegereye. Je vous ai envoyé Naba- messager. tumye ko intumwa zanje zibatangariza ijambo ryanje. Mutegerezwa gufata ingingo yanyu Ma présence imbere yanje, kuko si bo ariko ni jewe, ni je nababwiye, ni je mbatumyeho ngo munkorere, et à me hanyuma suivre. munkurikire. Dans le royaume de Ubwami Dieu, bw'Imana nous n'avons effectivement pas by'ukuri affaire à des hommes. si ibyo dukorera abantu, ariko Dieu. ni Imana, Et nous en sommes kandi heureux. turabinezerererwa, tubifitiye amahirwe. Ubwami bw'Imana mu by'ukuri ni burimwo abantu, ariko abo bantu On renoncé barahevye byose ibyabo bya kamere, ni ukuvuga mu bintu by'amadini, bakurikiye les ordonnances amategeko y'Imana, amabwirizwa y'Imana, en se soumettant mu kwiyegurira appartient au royaume ibintu byose by'ubwami bw'Imana. Twagumye turi abantu et nous le resterons, mais kandi tuzoguma turi bo, ariko hamwe no kwiyegurira Imana sainte et précieuse parole. n'ijambo ryayo ryera. Bakundwa, Celui qui peut umuntu écouter ashobora guhonja comprendre agatahura tant soit peu la grâce de Dieu ubuntu bw'Imana n'urukundo rw'Imana, amina, n'aura aucune difficulté. ntazogira ibibazo na bimwe byo gushigwa Le mu royaume bwami de Dieu. bw'Imana. Il dira simplement Azovuga gusa ati, mwami, je suis ici maintenant. ndi hano rero ubu, Ta parole jambo ryawe est entrée dans mon cœur. ryinjiye mu mutima Je wanje, te crois. ndakwizeye, unyemere Ta propriété. Je nk'ikintu cawe. Ndagomba kwinjira mu bwami bwawe, ndagomba kuhinjiramwo ubu. Amosi yavuze kera ati, sindi umuhanuzi, sindi uwo mu ishuri ry'abahanuzi, ariko umwami yankuye inyuma y'umukuku ngo ntangaze ijambo ryayo. qui étaient les 12? Bamwe 12 bari bande? 70 bari bande? C'était ceux que le Seigneur Abo umwami yahamagaye bari bande? appelait l'un. Yahamagara umwe Eux depuis imukuye ku kiyaga cy'i Galilaya, uwundi imukuye ahatoza kora, uwundi ahariya, aho hose yarabahamagara, les a envoyés yarabatumye pour que la kugira ngo ijambo ryera ry'Imana rishobore gutangazwa rihabwe isi, quelle est la possibilité? maze ab'isi bagiriye ubu amahirwe yo kwinjira mu bwami bw'Imana. Aho hose aho abantu Envoyés par batumwe n'Imana batangaza ijambo, il devait dire bategerezwa kuvuga bati, ubwami bw'Imana s'est approché bwabegereye, de vous bwamaze kubegera. Ngena ari byiza cyane uno munsi à cette heure. kuri ino saha Nous sommes tout près turi hafi cyane y'ubwami bw'Imana. Benshi bamaze kwinjiramwo
abandi barashobora kubwinjiramwo muri kino gitondo. Ntidukeneye kurindira, dutegerezwa gufata ingingo yacu ubu tukavuga tuti mwami, ngubu ubugingo bwanje ndabukweguriye, unyemere nk'uko nje. Amina, aleluya. Imana izobikora natwe ababaye bizera, kandi n'abandi bose bazoba bizera bazotegerezwa kuba abafatanije mu kintu kimwe, kugira ngo umwami asubire agaragare mu bwoko bwiwe muri ino minsi yanyu. Amina, aleluya. Iduhe umutima ushima, umutima wumvira, umutima wizera. Aleluya, kubw'ubuntu. Kandi ntibizotugora kumukurikira rero, kumukorera no kumwizera. Umwami umwe, ukwizera kumwe, umubatizo umwe. Aleluya. Imana imwe, data wa twese, iganza byose kuri we, kubwiwe, kandi niho byose biri muri we, byose biri kandi natwe kubwiwe niho turi hano. Wewe nanje turi inyegu yiwe. Haleluya. Ku musaraba i Golgota igiciro cararishwe, amaraso y'umwagazi yarasesetse. Umwami wacu, umucunguzi wacu yaratangaje ati byose birarangiye. Amen. Yabwiye umwe muri ba bandi babambanwa nawe ati uno munsi mbere uza kuba uri kumwe nanje mu bwami muri paradizo. Mwami arahamagara abamukurikira. Amina. Turahaguruka dusenge. Kumbure turaririmba kakaririmbo ngo nk'uko ndi aba ariko bimera. Nk'uko ndi bibe gutyo, atari inkomezi zanje ariko izawe ego mumbabarire. Amen. Amaraso yawe anyoze icaha. Aleluya. Mwagazi w'Imana, ndaje. Turunamisha imitwe yacu, turaguma imbere y'Imana mu masengesho ducecetse, turugara amaso, turugurura imitima yacu, turabwira Imana ducecetse, mu gihe umwemu w'Imana ariko arakorera kuri twebwe. Imana irahamagara, iracavuga, umwemu wiwe aracagabisha. Uno munsi nimwumva ijwi ryiwe, nimukomantaze imitima yanyu. Abo bose bakurikiye iryo jwi, bumvise umuhamagaro, bakishura, bazoba mu munezero ibihe bidashira. Bazoba abashima ko umwami yavuganye nabo kandi akabihishurira. Benshi bamaze kutwitangira imbere, abanyuma uno munsi barahamagawe. No munsi ni wewe, no munsi ni jewe, no munsi Mana iratuvugisha twebwe abakoranye hano. Haleluya. Munsi y'ukumva ijambo, mu gihe twunamye imbere yiwe, nagomba kubaza nimba hari umuntu agomba kwishura uwo muhamagaro, akavuga mu mutima wiwe ati mwami mwizigirwa, wababarijwe jewe, warapfuye
Tu as versé ton sang. wamenye amaraso yawe kugira ngo ncungure. Je ne veux pas seulement si ngomba gusa kumva havuga ubwami bwawe, ndagomba kuba mu bwami bwawe. Accueille-moi aujourd'hui. nyakira uno munsi, unyakire mu bwami bwawe. Et vous verrez, murabona Dieu le fait. Imana irabikora. Celui qui a umuntu ameze uko dans son cœur mu mutima wiwe, Dieu inyishu peut y'Imana en témoigner. irashobora gushinga intahe. Aleluya. tuzi ikiganza two kwifuza gusenga hamwe namwe. turabashimira. Imana ibahezagire. Aleluya. Prions les uns pour les turasengeranira kugira ngo umwami puisse aider shobore gufasha d'entre nous. umwe wese muri twebwe. mbega hari abandi turaza gusenga. Imana ibahezagire. Prions. turasenga ku bw'ibyo. Père céleste, data wo mu ijuru, quelle grâce mbega ubuntu que tu parles encore, ko ukivuga, que tu appelles. ko ugihamagara. kandi Nous sommes ici, turi hano, Dieu fidèle, Mana yizigiwe, parce que tu nous as parlé, kuko wavuganye parce que natwe, tu nous as appelés. kuko Nous waduhamagaye, sommes venus twaje. et tu dis, celui qui nawe uravuga vient utuza kuri à moi, jewe, je ne le mettrai pas dehors. sinzomushira hanze, Je ne le rejetterai pas. sinzomushibura. ntiwigeze wirukana umuntu n'umwe, ariko winjiza bose. Celui qui invoque kandi le nom du Seigneur uzokwambaza izina ry'umwami azokizwa. Haleluya. sera sauvé, azokizwa, béni. ahabwa umugisha. Mana yizigirwa kandi yera. hishura ubwami bwawe n'ijambo ryawe na muhemu wawe yera, kugira ngo abantu bashobore gukorwa ko nawe, maze ikiganza cyawe kibe kuri bo avec miséricorde, hamwe n'imbabazi. muhemu wawe yera abavugishe, saisissent abafate, c'est toi abe wewe qui les a interpellés. ubahamagaye. o mwami, Donne-nous uduhe des services divins. ibikorane byawe by'Imana bitanga ubugingo. mu bikorane aho wihishura, ibikorane ushobora gukiza, ugakiza indwara, ugahezagira, Tu nk'uko toujours fait. wamye ubikora. Je te remercie, Seigneur. ndagushimiye mwami mwizigirwa Ta sainte kubwo ijambo et précieuse ryawe ryera ry'igiciro. Je te remercie ndagushimiye pour tous ceux que tu as appelés. kuri abo bose wahamagaye. utwihishurire ukundi gusha mwami mukundwa. Bénis aussi wezagire kandi abo bose badashobora kuba hano muri kino gitondo. Dieu fidèle. Mana yizigirwa, Sois proche. ube hafi yabo, ubandanye kuvuga À tous nos cœurs. ubwire imitima yacu na muhemu wawe n'ijambo ryawe n'ubuntu, mu izina rya Yesu. amen. amen.